Iryo shure shingiro rya Kanyami riri hafi ya kaminuza ya Ngozi muri quartier Rubuye. Abigisha baho bavuga ko buri kwezi iryo shure rihabwa imifuko 2 y'isukari co kimwe n'ayandi mashure ari mu gisagara ca Ngozi. Abo bigisha babandanya bamenyesha ko umwigisha umwe yandikiwe ibiro 2, kimwe kimwe agaheza akacishura amafaranga 2,500. Ariko nkuko isoko rya RPA kuri iryo shure ribivuga ngo kuva ku munsi wa kabiri uheze iyo sukari itanzwe nta mwigisha n'umwe arayikubita ijisho. Amakuru RPA ifise akaba amenyesha ko iyo sukari yoba yanyurujwe n'umuyobozi w'iryo shure azwi ku izina rya Hatungimana Isaac abifashijwemwo na Ntaconsanze Emmanuel asanzwe ari umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Ngozi, akongera akaba ari nawe ajejwe igikorwa co gukurikirana itangwa ry'iyo sukari mu buzi bwa leta. Abigisha baho kuri Ecofo Kanyami basaba aberwa n'ico kibazo kugikurikiranira hagufi kuko badatahura ingene abigisha bo kuyandi mashure baronka iyo sukari ariko bo ntibashikirwe kandi umuyobozi wabo yarayitoye. Twagerageje kurondera Hatungimana Isaac umuyobozi w'ishure shingiro rya Kanyami ariko telefone yiwe yarizimije.